zibaye +257 turabaramukije kuri Mike ni Pleasure Usengimana kubisanzwe turasanga muge subscribe like share na comment murabizi ko muri abantu bacu ntabwo ndi jenyene ndi kumwe n'umutumire nawe se wundi ni Isaac CEO Isaac TV ko witweze no baza Isaac amakuru make ni sawa umeze neza ego ndashima nawe ego je ndashima kweri buke nyene ndaho nyene kimya nyene buke gute kandi uri muzima biraboneka nyene mbo en fait sindarya kandi ngira nje mu rumonge urumva byose bica bifatana shira ngaha micro neza uko amajwi bayumve urumva sindarya kandi ndashonje urumva rero no mpamvu umenga delezilez okay gusura umuntu w'umugabo urifa yuko nyene umumeze nk'umuntu w'umugabo ku buntu bw'ubugabo kunzara ntububaho wa mukobwa we twara kuza ukuye yo mupa ni ngorane ku basanzwe baravye iyi interview ari ubwa mbere babonye Isaac n'umuntu nyabaki akora iki mu bisanzwe Isaac n'umuntu nyabaki cyo kibazo miga kiragoye hewe n'umuntu nyabaki deja n'uri ko arakora kuri YouTube acagutwenga n'umuntu nyabaki Isaac n'umu journaliste n'umu YouTuber n'umu presenter n'umu byose Davina ndabasavye uyo mwihoze bandagana cyane sawa ndeka ndagufashe Davina sawa ego ni sawa uraho TV to good arindira kwanza reka kaza gutohoza ivyo utohoza Davi kugira wambare ko wisunzike Namba good bahati mbaya makusudi njoni ni hivyo sijui Kiswahili ndio poa telefone ndayibuze kandi ngira ni Isaac yitwaye sabandanya ugera ifite ikintu ngira ndamaze cy'urusanzwe kinamiro urumva bakwagirije ubusuma nivyo nivyo bakwagirije ubusuma ubivuze kwiki ya telefone ujya mukobwa wawe yarekana n'ujya sinzi Isaac uri umuntu ufite TV kandi kunzwe cyane Isaac TV nanje ndi umuntu ndi umwe mu bafana baye ukoresha abakobwa benshi kandi vraiment kuhaje merci niki cyatumye wiyumvira kugira Isaac TV kwe kutagize nka Inkona TV kini kurayibona andi mazina basi why Isaac TV habuze gato ndayite Juma Jux TV ariko nyene Juma ni sawa urumva rero mbo icyatumye ndayita Isaac TV ni proposition tu y'abantu nyene bambwiye ati Isaac yise burya Isaac TV murakoroho umara nandi akazina nyene koroshe mu bantu niko ubwira nk'abajene bari muri generation yacu nshasha bakirindiriye akazi ka leta niko babwira bakirindiriye akazi ka leta ivyo nibikibaho ubu hakamo twatewe na nyene icobero mukuru w'igihugu baragatahuye abajene benshi bariko barakora ubona ko na E+ yaguhaye akazi bahaye akazi umukameraman urumva kujya ubutivi buba bwinshi niko butenga akazi kuri benshi abajene benshi baca bava mu ibarabara urumva rero jewe nyine abonye amakamera ari hajya yariko agira ikiganiro kiri kunumiwe urumva aravuga ati kandi tunganuko ariko sinatangaye kandi kuko ndavyibuka giruko reka gusamara giruko kame micro urumva kandi simbo nabishimye kuko ndabye nk'ama televiziyo arahari ya musi wa wijya nama ya Wirinyamitwe hamagaje ama TV online nasinda ari benshi turi benshi cyane kuri mbaka birangyohera sana yego rero ivyo biri mu bintu novuga yuko biryoshe kumva no kuraba rero abajene bakirindira akazi muri leta bo ndibaza ntibakibaho ni bake vraiment murabona ko n'abantu bose baheza amashuri bariko bimvira kwikorera ivyabo kandi mu Burundi biko biratera imbere vraiment tukani bya nka wewe Isaac TV nibihe bibazo wahuye ugitangura gukora TV yawe nibihe bibazo wahuye navyo ugitangura gukora TV yawe nibihe bibazo wahuye navyo ibibazo nahuye navyo mboya ama challenge nahuye nayo nk'ama challenge ahura n'abandi kwa kundi nyene usanga uri kura uri kurakora ugasanga amajwi yabuze uri kurakora ugasanga kamera yazimye uri kurakora ugasanga uduchallenge nk'utwe nyene duto nitubura Ego nitwo challenge nagenda camwo sometimes nashika hano ngasaba iganiro umuntu akabinyima ariko ndashima nanikiye n'umustar arira n'ikimenyamenya naratangaye cyane araba tipe bagira bazane Brace Melody mu Burundi narabandikiye ndabwira ati nukuri jewe nagira dukorane
shaka promoting igiteramo cha Bruce Melody bacumvaniye Isaac TV ati yo mu Rwanda rwose barakukurikirana ahubwo twari tuzi ko dushize mu Burundi zorondera wowe nyene kugira dukorane so wow nukuri ndabishima n'intambwe Imana idufasha kugira urumva na ma etape tumuntu agenda aracamwo buke ariko bikagenda birahera buke Isaac bavuga ngo turaryama gusa ntituzi yuko ejo tuzovyuka gusa nka wewe CEO wa Isaac TV nihe plan ufise nk'inyuma y'imyaka 5 uvuga ati Imana niyakora amateka nkashika nzobangeze kuri ibi nyuma y'imyaka 5 umengo ugiye kure cyane nacho myaka 5 ni sawa aho nyine wavuze ni sawa ariko jewe nuvumengo ugiye kure jewe mu myaka 2 nzoba ntari uyubona ngaha kuko mu myaka 2 heze sinari meze ukumbona ukuntu munsi sigura ni ibintu bigenda birameliora buke ego urumva rero jewe nzogenda ntari ntambwe suivana ingene nzogenda ndakora kandi ndashimira abankurikirana ndashima banginda baransapotinga muri binabiriya ego kandi mu nzego za leta mu nzego z'umutekano abantu bose muri sangi baragenda baranyereka yuko bansapotinga mu nzira zose of course ngene nkima y'imyaka 5 ntobungana uko birumvikana zobana byushe cyane canke wagabanutse bizovana ngene n'ubuntu bw'Imana tugiye out ya kazi ukora mu buzima busanzwe Isaac ni kihe kintu cagushikiye ukumva kubabaje sivyerekeye akazi no mu buzima busanzwe narizeye umugenzi arampemukira apara umukobwa narizeye umugenzi w'umuhungu namubwiye ibanga ry'akazi arampemukira amfite nibijya usanga uriko urakora je ngikora muri Radio Salama ko je naretangire maradi burya abantu bazi n'impamvu navuyeyo ku bantu bari banyumva muri Radio Salama ariko ntibamenye impamvu navuye muri Radio Salama amfite ari umujya mu mugenzi nyine yabwiye akabanga kanje ndamubira akabanga bari bahagaritse indirimbo ziyo kuri radio kuno kwe canagenda rero araza arambaza ati zaki kubera iki indirimbo zanje zahagaritswe kubera kuno ariko arambaza nyene ariko arandraga bazi ku umuhungu ariko arandraga nyene ambwire turabona cishaka nukuri mbwiza ukuri nimba ari ingorane hari ndayimenye nimba riri patata ndambwira ati bro nukuri je ntavyo nzi ariko je ico nzi coco nuko ingorane habaye nuko haba ingorane nuko ndamubwira ati wewe arigeze kuza kuri radio radekona uravuga nabi abajeje technique barashavura baca barumva ishavu baca barakugarira kubivyo niko namubwira ariko aramfata amajwi azagenda bigira directrice w'iradio directrice aravyumva arashavura cyane ambye ati zaki sinanzi yuko ibintu vy'iradio vraiment ibanga ry'iradio genda kuri bwira undi muntu biba biratubabaje baca baranamuhamagaza ujya mu type araza kandi n'umusani araza ararishimangira imbere yanuzenye imbere ya directeur n'aba directrice gato Isaac si atari banga utubwira uwo mustarare oya nigikunda mbona nabivuze kandi naramubabariye byaraheze ariko ni ikintu tucambabaje umva byaranse ko kimvamwo ariko naramubabariye niyo mabatamvo nimwe utuma ndamuvuga izina iki kimikro cyo bega kinyingire mu zuru nani giraha rero nuko bimeze bica biragenda uko buke basha nisanga rero na nico kintu cambabaje novuga cambayeko Mana ishimwe ko wamubabariye aho ni vyiza narambabariye shiruko ndiko ndavuga ucuzana umva narambabariye ariko nyumva nyene nikahetse kandi madamu we nabwiye ati bro wewe aradekonye vraiment warambabaje ariko nta kundi narakubabariye ariko warambabaje tu comme conseil nuko ngene byoheruka mubabarira kubera ntahandi nyene no mbabaje ikintu icambaye ko kirambabaza nico rege cyamba niyo munsi na regresse nico hasi ndaregrette taravuga ati ndaregresse ndicujije sinzosubira kwicuza biraheze ukora muri entertainment y'umuziki ndundi nuhe mustare mena twovuga ngo ariko arakora cyane kuri Paris wawe havuga ngo bose bariko barakora gusa ari usumvye wundi nuyuhe kuri wewe oya kiri kuna Double J bariko baragisha entertainment sana vraiment kandi n'aba petit baciye ubwenge sana ubona ko
ariko kandi na Satbi ari inyuma yabo na Satbi ari inyuma yabo gato cyangwa ari imbere yabo kuko biravana n'ingene umuntu wese abihisura ari imbere yabo cyangwa ari inyuma yabo rero abantu ko ari batatu Satbi Kiriku Double J icyo ndabakundira n'abapeti badatinya skendo urumva kandi ntibatinya showbiz urumva kandi showbiz ni ikintu kiryohasha sana entertainment rero showbiz kuri bo ni ikintu cy'akamaro barazi showbiz cyari cyo ego rero nk'ujya munsi njya clip ya Satbi agafata ngo Belle Nice amuhaye muduga kubera ni clip barimwo abantu bakavuga nacho ni showbiz nyene ni kujya nyene tuza kumera rero showbiz umugani wa Cedric Bangi show ni kudandaza biz show ni gushuha biz ni business umva show business rero ego nice ndabikunda nakunze sana ingene ndakunda sana ingene bagisha entertainment abantu aho kuri payi wanje zavuga yuko wavuze ku bahungu ku bakobwa na n'uyuhe murundi kazi shahewe haguranyibuka iyo menga abakobwa barapfuye bo muziki nani mbeko batagikora Natasha nawe nyine Natasha kubera ari muri vacances umuga yabivuyemo ariko abandi menga wapi umva Natasha atabyutse abandi menga sinzi ivyo barimwo yo kusana Belle Nice ariko gusohora indirimbo like Belle Nice asohora indirimbo ariko nta showbiz urumva turi muri monde yo show kuryosha entertainment mu bakobwa vraiment nawe atari Natasha bariho kandi bariko barakora cyane si question yo gukora attention no bagira abanyambika ibara wambagije umuntu aryosha entertainment umuntu aryosha entertainment ngaha ni Natasha wenyene mu bakobwa nenda kubeshe kuko Natasha arazi gusotora umuntu Natasha arazi kwidandaza Natasha urumva byose arabizi rero niwe muntu aryosha entertainment kandi umuntu tuvuze giruku umuntu aryosha entertainment ni wa muntu akrete utuntu dutuma avugwa uri marié ushaka umbera umugore wa kabiri okay sawa nta nuko chikana 18 ahumva mani ngora uracara ka bebe cha yo mana iyo mufama uraka journaliste turandanye nk'ubu nakubwiye ntabwo turi mu by'akazi turi mu buzima busanzwe bakuzaniye abakobwa batatu nibo basigaye ku isi kandi ugomba kurongora beze uti umukobwa mwamukwiye kumegana bazagiza sana bazanye Shani Queen Natasha umwe kandi bidakunda niko Imana bivuze basibivuga uko uwombera madame wa kabiri basi nta bandi basigaye kuri iyi si kandi ugomba ntabandi umva sister attention reka ama position atabaho vuga ikintu kiri direct jewe ndemerewe bane vuga rero ati muri abo bane ninde yo kubera umudamu c'est tout Jaco muri abo batatu je nemerewe bane jewe je suis musulman nemerewe bane Jaco rero kibazo wemerewe bane amazina ndayakuye gusa bakubwiye ngo utora master babarundi kazi umukobwa mwiza azi kuririmba byo vana ibyo ushaka sati mu rugo byo mu rugo byo mu rugo hagati yande nande basubiramo amazina twumva oya nta amazina nce ndakura ko yumva ni bane abastari b'abarundi rabazi abastari kazi b'abarundi rabazi abavugiye naco Natasha ishirego micro babumve neza Natasha Shani Queen Mwana Warda Belle Nice Bicobla n'abandi ati rero uwombera wife material okay uwombera wife material muri bose nta numwe vraiment rero je ntorogoro muririmbyi kandi wemerewe bandi wambaje ti muri bose uwo notora nta numwe rero why kubera arabasani je namusinzi yabasani siguyanje je muri kahise kanje gusa ari umusani umwe nigeze kudetinga nawe ngize gitwengana umwe ari umusani umwe mukobwa nigeze kudetinga nawe kwe oya nibanga ushaka bice bitera polemique bice bizari nduru muri byaraheze uburi sawa byaraheze oya si ngombwa nenda muyivuga kada kigubize sange hacari akantu oya naho kubaga hare gahaciye nagwaho kandi umurima w'umugenzi mukucu ngo hagarara nuko sha jewe bon hari umusani tumwe ariko nawe nyene hari bwabo umusani cyane ariko bref je nasanze ko abasani toshorana kweri neje mba umustare umukobwa akaba umustare twashoborana kweri ni vya bindi vya nuzenya vya Diamond na nande na Zari canke Tanasha ivyo rero je nabishaka
namukugwa amaskendo je nkunda none abasani bo bose ko baba bashaka amaskendo je ataskendo nkunda mwihangane no gusa numva ikiza gihari arafise wiwiwe naho gusa ni beza shatse kuvuga ngo abasheri babo bakundanye nabo ngo ntaco banze vraiment baracanze kuko barabakunze bababona nkaracyariro ngiye umuzungu w'abandi na respectito urumva nuzenya Bel Nice ifite Sidibe wiwe ba Mona Walda bafite abasheri babo yo ba diaspora kana numbaze je rero ivyo bintu ntumbaze nuko bimeze. Hari Bface, hari Fab Love na Mkombozi. Nihe muntu uvuga ati uyu iwanje ararenze. Kuri rap bose barakaze gusa rero harumva bose barakaze je sintinya kuvuga jewe sintinya kuvuga ndavugisha ukuri bose barakaze ariko note bien ariko Fab Love na rap yiwe nta numwe yoshobora nukuri Bface ni je numujam arakaze nuze Mkombozi arakaze Fab Love rap yiwe gusa nukubera Fab Love afite tuntu two gucokoza nukuntu ivyo gusomborotsa abagenzi biwe showbiz sinzi ko ari showbiz sinzi ko ari ariko sinzi ngene je ndabibona ndabona umengana gucokora abagenzi biwe umengana kubakora mujisha ariko vraiment uravye ubiravye muri entertainment turimwo ubiravye nta muntu agishanya entertainment nkanuzenya nka bame nta muntu azi kurapa neza tuvuze neza kurapa neza nkanuzenya nka Fab Love afite rap yisangije bema induru nyinshi ariko bana ziya nduru rezi baziri mu buhinga budasanzwe ariko ba Bface barapa ibintu twumva neza ata technique nyinshi ziri gusa nyene iyo ni classement ya Isaac nawo kandi babimo yego ntibabiguhora byemerewe kandi ndavyemerera kandi nta beef irimwo vraiment kuko Bface no mujama kandi arakaze gusa Bface ico Bface abaruta bose abaruta kwidandaza Bface aridandaza we reka uramaze kubona so indirimbo aragira media tuwazi bigakomera nico abaruta hama kenshi abantu b'abagabo majority usanga bakunda football basi ibintu vy'inkino Isaac mu bintu vy'inkino ni kihe kintu ukunda mu nkino yego basket kandi jewe rero mega je ntagumfise hewe jewe mega ntagu je meze nkaruze hoti hewe je ntagu baze hoti muziki no mubaze umupira nta jore numwazi atari Messi na Cristiano umva nta nakimwazi numva nanje mega nuko jewe bya ntagumfise ariko umupira agapira gatoga tundakaraba ko muhira mfise uruekra runini nkaru harige muranda banyene match ariko nyene nawe ndabigwamwo simenya ati bariko bakina nde nande ndabo watsinze ndaje nkasanganira Real Madrid ariko barakina nkasanga ari urumva umufans wa Real Madrid wa fake Real Madrid jewe sindayifana je ndi umufana wa Paris Saint-Germain no mu maraso urumva ndimwo aha no mu maraso abaje Paris rikirakina je bagatsindwa ndari inzara je burya nari nzi ko ivyo bintu bitabaho nukuri Paris nyene ntujya mwijoro oya jarabe je na madame ntamvugisha natsinzwe na Paris kuko turaba match muhiruku turi benshi ugati Paris tsinzwe biba bipfuye uyu mwaka rero Paris tuko tukugurira abajwere tugura abajwere benshi vraiment bizo babitize na Messi turamuhakije kumutwara muri Paris gwera nyene Barcelona baci bamwongera kontra na ubundi twari tumutujanye kwera ariko ahantu hari Mbappe ahantu hari nuzenya hari Mbappe hari bandi bagiye bose ba Di Maria Di Maria ari muri neza sizi bari bantwenye ahantu hari Neymar wewe n'umuhungu wanje niyavuka nzomwita Neymar ndamukunda ujya mu nhungu ciye mushikanje nari kumuha Neymar kwera twari kwa tuzinanye ku buntu naho ngene nta byamirenge kwagusa kabisa je nari kumuha ati Neymar mwitwarire je ndamukugabiye Neymar ndagakunda kajya kana gamana n'umugabo Isaac ndumva abakinyi b'abanyamahanga benshi urabazi mbwira abakinyi batatu bigamba mu rugamba nibazo nkiza Saido kuko riwe ryawe n'umustare undi ninde gamana iyo baba we ndapfuye ndafashwe undi ninde umva undi muri ntaba mu rugamba urambya ndakugana Juma Jux kunyibutse mbe ninde undi
Fisto Abdurazak. Fisto Abdurazak ujya nawe ndamuzi. Hariho undi ujya bari birukanye baca bagarukana ninde w'ibifaransa byinshi. Suleiman, Yamin Suleiman bakwiye batatu mvako. Utubazo tubiri tw'inkoramutima ngira nitwo twanyuma ntugire ubwoba ndahejeje. Shaka ukwege njye ndamenyereye. Umuntu agira amenya ngaha. Amenya 35. 32 we ntarakwira bacara kabebe 32. Bavuze ati Isaac tugomba kugukuramo amenya biti. Ukuramo ijya ngaha canke ijya ngaha. Nta na rimwe. Oya urumva. Nebe yakuramo kubera iki riba ryabagize iki. Basi ni nk'itegeko rije rivuye he kwande. Kwa neva kwande. Hejuru kwande. Hejuru kwande. Hejuru hari Imana. Reka kuzura bazi ibibazo bitabaho. Baza position gira imba tumbereza ibibazo cyumvikana kibaho. Hapara kuzana ngo urabona ngo none nk'ubu ubonana na Obama nawe tukibonanye. Ati none nk'ubu ibaze nk'umuntu akubaza ati none Isaac nk'ubu vraiment ubonana na president nyene cyo mukuru w'igihugu cy'u Burundi Musabiki. No Musabiki tubonane kwanza. Uri kubaza ikintu kitashoboka. Ega nigishoboka. Umva rero mpaka tubonane. Muzi uzobonana nzo ndamubaza. Nawe rero bazi ibintu bikunda. Jamani hataye. Yahiteka idasanzwe gukorana namwe. Usurande daguje gira amahoro. Oya. Yaramateka yongewe kuyandukorana namwe. Akoze cyane. Merci sana kweli jewe kweli bana nashimye kweli wambagiye kweli ibibazo byinshi kandi byiza. Ko urazi ko aba president bakiboshobora kubaza ibintu bagije wewe. Ni bake vraiment kandi félicitations je ndabigukeje. Merci beaucoup. Yingi yantu chakanga yakoze. Chakabiri. Vraiment respectito E+ itavyute rero urumva izobipfuye nta kundi. Ubahwe. Kandi wambaye nyene agapira gasana logo ya E+. Urumva itahitinze. Bizoba bibavuyeko. Jidire adashaka gushiramo inguvu. Ukore cyane. Bagumu cameraman umwe mutigita. Twese twaratigise. Nyene bizogenda neza vraiment. Jidingira wavyumvise. Kandi urabona ko uruhuye n'umustar utobora ivyo mubaza. Kandi vraiment félicitations urabaza neza antuka. Merci beaucoup. Bakunzi ba E+257 nko mwabibonye. Mu gusozera E+ bisigura iki? E+ bisigura baba ndire bakora ku televiziyo ngo Matako TV atazi ico bisigura. Bisigura iki? Wowe ucumfatira hamwe n'abandi. Entertainment plus. Entertainment plus. Iyo plus nacyo tuzi mu Kirundi. Entertainment ni iki? Entertainment. Kivuge mu Kirundi. Entertainment ni mu Kirundi. Bavuga ivyo batazi. Reka ngerageze baje. Entertainment ni nk'ibintu tuvuge bayikoresha cyane ibintu bya music. Babikoresha. Bisigura cyane. Umubosi bavara kugira ababosi bawe n'abajournaliste twemera bakaze. The hot hamwe na Jidi. N'abajournaliste bakaze. Entertainment ni iki? Yo. Numva naha. Entertainment. Ngo ni ibintu bakoresha mu muziki. Oya si ibintu. Yaza kunumveshe ntabwo ari ibintu. Nibiki. Napfuye. Jidi ndagisabiye sha ibintu ntuzunabishiremo. Yo atabishizemo tuzobipfa. Ko dushabarufuta. Urumva basi ni nko guteza imbere umuziki ndundi. Ni sivyo. Urananiwe kandi ndagusabye zuhagira ku. Kaya kadanje ku. Arananiwe. Basi ntacyo sigurira. Plus bisiguri. Plus guteranya nyene ntuvyumva. Guteranya? Guteranya ibiki? Guteranya ntuvyumva nyene. None entertainment guteranya ivyo bintu biravugika. Isaac nakubwiye wabandi bakora kuri za Matako TV batazi ico bisigura ni Isaac ndabiheba muzembera baza aposi bacho bisigura Matako TV E+ TV wewe oya basi nacho Jidi wabibonye vraiment ndisabiye ntibizo binajemo vraiment navyisabiye oya nukuri bitagemwa zobi gendo ndindire inyo umva renda kuhire burya rero abantu batamenya YouTube ni TV show rero bikenewe bituntu nk'utu abantu batwenge baryoherwe ntibaza ko Isaac TV akunda ibigana vyiye kubera iki ukutunyene utuntu voilà bakunzi ba E+257 twahejeje yego ciao murakoze nimwumvise ibyo Isaac yavuze